Inshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabashimiye kuba muri kumwe natwe kuri YouTube hamwe no kuri Twitter. Uyu munsi nitashoboye kuba gukorera ikibiraho uyu munsi kuri Facebook, muradutunga kubera murabona yuko twamaze n'akanya gatari gato dutevye kuko byari ko biragorana gatoya mu buhinga bw'ivyuma. Turabahaye ikaze uyu munsi, turi kumwe n'umutumire mu kiganiro. Umutumire wacu n'umushinga ntahe Melchiade Bankuwiha, akaba ari avuga yuko arongoye umugambwe RDB. Reka tumuhamagare kugira ngo dushobore kumenya ibibazo byoba biri mu mugambwe RDB. Umushinga ntahe Melchiade, sinzi ko muza kunyemera ko ndabita umushinga ntahe, muranyumva? Turabaramukije. Ndabaramukije nyakubahwa munyamakuru, mwakoze kuntumira. Ego, ubu turi mu gice kigira kabiri, twarigeze kugiranira ikiganiro tubahamagaye nk'abanyapolitike, ariko uyu munsi turaza kuraba ibijanye n'ingorane zoba zivugwa mu mugambwe nawe muvuga yuko murongoye. Mbega murashobora kubanza kutubwira uko uwo mugambwe RDB watanguye, hamwe n'ico mwebwe muharanira, na cane cane ico mwe mwibaza yuko arakarusho ku yindi migambwe? Murakoze cyane ndumva yuko ubuhinga buriko buragorana, mugabo nibaza ko munyumva. Ubwa mbere na mbere nashaka kubashimira yuko mwadutumiye kugira ngo dushobore kuvuga ibibazo bimwe bimwe biri mu mugambwe wacu, mugambwe RDB, aribo bita Rassemblement des Démocrates Burundi mu majambo yose y'igifaransa. Mu Kirundi bawita umugambwe w'abaharanira intwaro rusangi, abaharanira demokrasi, abanyuzwe na demokrasi, niko tuwita umugambwe w'abanyuzwe na demokrasi mu Kirundi canke mu rurimi rw'igifaransa, Rassemblement des Démocrates Burundi. Rero nukubashimira ko mwadutumiye, kandi murabona yuko harabaye ibibazo bitari bike, vyari bikenewe yuko bimwe bimwe bija habona kugira abantu, abanywanyi banyu canke abarundi bamenye ivyabaye. Vyaragaragariye ko Jeremy Minani kuvaho umugambwe urwego nyobozi rw'umugambwe rufasha umugambi wo kumushira iruhande, vyaragaragaye ko yagumye yiyitirira umugambwe, yiyitirira ko atwaye umugambwe, akaja mu ma media bakamwitirira ko atwara umugambwe, kandi vyari vyaragaragaye yuko yashizwe ku ruhande kubera amakosa menshi yakoze, tuja kuza kuvugana. Ikintu ngerageje kwishura ku kibazo canyu, umugambi wa RDB ingene umugambi wagiyeho, ico turushije abandi, akarusho tuzanye. Icambere na mbere nashaka kubamenyesha yuko umugambwe RDB wagiyeho mu 2012, 2012 niho iciyumviro ca mbere, inkingi ya mbere kubaka uwo mugambwe yagiyeho, yashizweho. Muti vyagenze gute? Ico gihe hari igihe turiko abarundi benshi mu 2012, 2013, cari igihe abarundi benshi bashushe, bariko barabona umenga umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agomba kuja mu vy'ikiringo ca gatatu. Abantu benshi bari bashuhiye amatora y'2015, bavuga bati harageze yuko duhindura intwaro igahinduka, ikiringo ca kabiri ku mukuru w'igihugu kirahagije, kandi nkako ibwirizwa shingiro niko ribivuga, ndetse n'amasezerano y'Arusha ariko abivuga.
yuko atamukuru w'igihugu n'umwe azorenza ibiringo bibiri. Urumva rero mu 2012 mu 2013 muri uwo mwanya wari umwanya abantu benshi bashushe bakeneye kubona ihinduka ry'intwaro. Hama rero icyo gihe jewe ubwanje hari ikinyamakuru cyitwa Zero Action, cyitwa Zero Action Burundi. Icyo kinyamakuru cyari cy'ugwaruka gihurikiyemo ugwaruka rwinshi. Ni jewe nari nk'umwanditsi mukuru icyo gihe. Nije nari nk'umwanditsi mukuru bijya bita editeur en chef. Hanyuma rero icyo gihe twarandika ibijyanye byinshi bya politike, sociale, ibintu byose. Hanyuma rero nicyo gihe Jeremy Minani icyo gihe yavuga yuko aba muri Canada, kandi byo twibaza ko yaba muri Canada. Nicyo gihe Jeremy Minani yaza kuri Facebook arandondera, arambara ati ndamaze kubona ibintu muri ko murakora muri rya magazine ya Zero Action Burundi. Ati rero nashaka umfashe gupibliya ivyiyumviro vyanje, kubishira ahabona. Jewe urandungikira article ntiwanditse usohoye article uco yindungikira kuri mail, hanyuma ndayedite ndayirabe ndayishirako. Urumva ico gihe naramushiriye ko nk'ama article atari make, ivyo yandika amasorti mediatique, y'ivya politike, amakritike yiwe. Hama mu nyuma muti vyagiye kwevuriwa gute? Mu nyuma acara Jeremy Minani acaratangaza yuko agomba kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu 2015. Yitangaza nk'umu independent, bijya bita les candidats indépendants. Hanyuma urumva umukandida yigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Hanyuma jewe kubera urumva muri iyo cadre yo kwitangaza nk'umukandida yigenga, hama ndamubwira nti turavugana, ndamubwira nti wewe wa mugabo, nti bintu byo kwitoza nk'umukandida yigenga urazi kataje, ati ntaho bishika, nta muntu n'umwe arashobora ku isi nzima muri kahise k'isi, nta muntu aratsinda amatora yigenga. Hama aca ambwira ati urumva, ati icyo kintu mbariye nico, ati ni ikintu kizima, ati ahubwo ati wewe asanga wumva ivya politike, ati kandi abona ko muvyandika, murandika ivya politike, muragira amakritike meza muri iyo cadre mukoreramwe y'ugwaruka. Turaza dukorane, ati hama turabe en cadre politique ikintu ca politike twishobora gukorera hamwe. Ati hanyuma turabe yuko mu 2015 twaca tugenda muri iyo cadre. Hama ndamubwira nti reka ndavyiyumvire ntimpa indwi zibiri mba ndavyiyumvire, numve yuko hari iciyumviro noronka nzokubwira. Mu nyuma y'ico kiringo rero namuhaye nari namaze kuronka ivyiyumviro, kwegeranya ivyiyumviro, namaze kwegeranya izina ry'umugambwe ariryo ry'uyu wumva twita umugambwe wanyuzwe na demokrasi. Hama ndamupropoza rero nibaza yuko twogira niki kintu, nibaza yuko ari kizima, ni ugishimye tuca dufata ubundi mwanya wo kubaka rero ivyiyumviro. Mu majambo make nuko vyagenze aho twari tugiye. Umugambwe wari uvutse aho hari nko mu kwa kane ku 2012. Hama rero turatangura turubaka za politike, nuko tushira hamwe ivyiyumviro. Twagombye kubaka umugambwe usa n'ujya mugambwe w'abanyamerika, ujya mugambwe bita Parti des Démocrates b'abanyamerika. Hanyuma urumva we kubera ari muri Canada, muri Etats-Unis, ko yarambarira yuko kuja muri Etats-Unis ari nka kujya umuntu ava i Bujumbura akaja i Gitega. Yego cyane.
ndababwira ntirondera abagenzi rero bashobora kudufasha kubaka amapolitike ari asusa n'amapolitike ya Parti Démocrate y'umugambwe w'abanyamerika w'abademokrate. Nuko muri make nuko twaduze eko nibaza yuko muri make ikindi akabazo ntari nishuye muti umugambwe w'iwanyu mukibubaka ndetse gushika n'uno munsi utandukanye nahe ugereranyije n'indi migambwe. Gishasha mwari muzanye cari cyayo gishasha twari tuzanye nuko twabona yuko imigambwe myinshi yiyita ya demokrasi iharanira demokrasi mu Burundi twari twabonye yuko by'ukuri batagiharanira intwaro ya demokrasi, bagiye mu bindi, bamaze kuja iruhande y'amaprincipe agenga intwaro ya demokrasi. Twebwe reko turi bashasha, reka tuze turi umugambi uharanira intwaro rusangi, reka twe tuze turi bashasha tuzana inguvu nyinshi, hanyuma tugire vya bindi bita revolution, turevolutione ntuzeye intwaro vy'ukuri rusangi, l'environnement politique mu Burundi. Tugire ikintu twazanye gishasha, twavuze tuti byose vyapfiriye muri irya bwirizwa nshingiro. Irya bwirizwa nshingiro dukorerako ryo yanditswe, ngira ngo yanditse kuri Bagaza, Buyo yakaza kuko Micombero yakoze atabwirizwa nshingiro agira, hama Bagaza aje arandika ibwirizwa nshingiro, Buyo yaraza ararikorerako, hanyuma ntuze President Ndayize yaraza ararikorerako, President Ntibantunganya araza akorera kuri ryarindi nyene, na mu nyuma rero Petero Nkurunziza aza akorera ku ibwirizwa nshingiro rivuye mu masezerano y'amahoro no kumvikana, kubera twari tuvuye mu ngwano. Ariko muri ico gihe ca 2012 twabona yuko iryo bwirizwa nshingiro rifise ingorane mu bijanye no gushira mu ngiro intwaro rusange, kuko urumva CNDD-FDD yari itwaye ibiringo bibiri. Twarabona yuko muri ico gihe cose bagize ingorane. Twaje tuvuga tuti rero RDB twebwe reka dukore politike, hama twebwe nitwaronka akaryo keza kugutwara igihugu, twe tuzokorera kuri texte y'iwacu. Nico gituma dufise texte y'iwacu, texte constitutionnelle y'iwacu, dufise ibwirizwa nshingiro ry'iwacu. Igihe cose RDB izotwara igihugu izokorera, tuzopropoza abanyagihugu, tubapropose texte y'iwacu, hanyuma umva no kuvuga ngo RDB ni umugambwe ukongera ukaba ukorera ufise ibwirizwa nshingiro ryayo yateguye, ibwirizwa nshingiro ryubahiriza bijya byose ajya amaprincipe yose y'intwaro rusange. Muri make nibaza ko ari ico kinini cyane, ugiye kurisoma ari nkamwe urisomye nka we ndashobora kurikurungikira ukarisoma mukarisoma, ikindi gihe tukazorivuganako. Mugabo ico nico conyene nibaza gikomeye cyane twaje dufise nka gishasha ugereranyije n'indi migambi. Murakoze. Ego abariko baratwumviriza baratahuye neza uko umugambwe wavutse. Reka rero tuje mu bibazo novuga yuko bishushe, kugira ngo abadukurikirana bashobore kumva ukuri kw'ibintu ukuntu bimeze, kuko hano kw'ihuriro ry'abariko baradukurikirana Kabaza Web TV tubaza ibibazo kugira ngo dushobore kumenya ukuri, eka n'abatumviriza cyangwa abadukurikirana bashobore kumva ukuri kw'ibibazo bimwe bimwe bivugwa haba mu gihugu canke ibijanye n'igihugu. Reka rero tugende ku bibazo bijanye n'umugambwe wanyu. Mbega ubu
umuntu yobabaza ati mu mugambwe wanyu RDB harimo ingorane, mbega mu kwishura ko hoba harimo ingorane canke ko atangorane zoba zirimo? Sinumvise ikibazo neza, sinzi ko ubuhinga bwagoranye. Ego turiko turabaza duti umuntu ababajije ati mu mugambwe w'iwanyu hoba harimo ingorane, inyishu mwotanga yoba ari iyihe? Murakoze kuri ico kibazo. Twebwe ku ruhande rw'iwacu mvuze uruhande rw'iwacu no kuvuga uruhande bw'uburongozi bw'umugambwe RDB, twe nta kibazo dufise, kuko umugambwe urarongowe, ni jewe ndongoye umugambwe, kandi ukuntu nagiyeho, ukuntu twatowe mu buryo bwa demokarasi, amaprincipe yose asaba kugira ngo umuntu atogwe mu buryo bugaragara, dans la transparence, mu buryo demokratike, byarakozwe. Igihe urwego nyobozi rw'umugambwe, aho nshaka kuvuga ico bita comité exécutif mu rurimi rw'igifaransa, igihe rwafata umugambi bwo gushira ku ruhande uwitwa Jeremy Minani, hari bijya bita communiqué de presse, hanyuma rirakwiragizwa henshi mu yatandukanye, urwandiko rurahabwa urwego senarede, hanyuma harimo ivyiyumviro byose ingene Jeremy Minani yakuwe, ico yahowe, ingene urwego rushasha rwagiyeho, ingene ivya koromu vyubahirijwe. Nibaza yuko atari za ngorane z'abarundi n'abanyepolitike b'abarundi, ata muntu yanka gukurwa canke yanka kuva mu vyo arimwo, yoshobora kutwagiriza akavuga ngo twamukuye ngo bidakurikije amategeko. Twarakurikije ico amategeko yose asaba mu mategeko atugenga, kuko turafise amategeko atugenga yose, turafise bijya bita statut z'umugambwe, turafise bijya bita règlement d'ordre intérieur, zose turabifise kandi twaravyubahirije. Ingorane yonyene novuga ngo dufise, ingorane yonyene imwe novuga ngo dufise, si yindi nuko uyu muntu bita Jeremy Minani aguma agenda avuga yuko ari warongoye umugambwe, arongoye umugambwe. Twe ntitwashatse kugira bijya vyo gukeya za nyakuri, mugabo urumva ashatse kubandanya agenda aravuga ngo ngarongoye umugambwe kandi atarongoye, biramusha, twe naco bidutwaye. Ariko mugabo urumva ni ingorane mu bisanzwe, ni ingorane za politike, biragaragara ko ari ingorane. Naco gituma twashatse kugira dutanga umuco ngaha. Ari bazo mufise murashobora kutubaza kubijanye n'ingorane abantu bashobora kubona, mugabo twebwe ubwacu turiyubatse, abanywanyi barahari, barabizi, barafise umurongozi bayoboka. Naho ivya Jeremy kugenda yandika kuri Facebook, kugenda agenda muri za humura avuga, twe naco bidutwaye. Ego nuko muri make. Ego twe tubabajije ico kibazo kuko umengo abanyapolitike b'abarundi murakunda kutavuga, kudashira ukuri ahabona kugira ngo abanyagihugu bamenye ukuri. Mu gihe mwebwe muvuga yuko murongoye uwo mugambwe, hakaba hariho uwundi muntu avuga yuko nawe nyene arongoye uwo mugambwe, ntimwumva yuko muri uwo mugambwe hariho ikibazo? Oya bon, ikibazo
ikibazo gihari nibaza ko ikibazo kinini cyane kiri kuri we, kiri kuri komite executive yaramukuye, komite executive yaramukuye ku itariki 11 itariki 11 z'ukwezi kwa 12, itariki 11 donc le 11 décembre 2017 ntuzeye Jeremy Minani ntiyarakirongoye umugambi aho byari biheze. Hanyuma inyuma y'itariki 11 z'ukwezi kwa 12 inyuma yaho ahagarikijwe nk'umukuru w'umugambwe, yagumye yitwara hanze nk'uko umenga ararongoye umugambwe, aguma agenda avuga, yandika kuri Facebook, yandika kuri Twitter. Turagaruka kuri ibyo, ariko tubanze tubabaze akabazo, tubabaza kandi kabazo, mutwishyure mu majambo make cyane ashoboka. None uwo mugambwe muvuga yuko murongoye RDB woba wemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi? Nimba wemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi, ninde yobazwi muri leta y'u Burundi? Mu gihe woba wemewe mu Burundi, ninde yobazwi yuko ari we atwara uwo mugambwe? Murakoze kuri icyo kibazo. Mu bisanzwe umugambwe RDB aho kuri icyo kibazo nibaza ko wahagiriye ikibazo kidasanzwe. Urumva nababwiye yuko nibaza ko ari nka mouvement politique, kubera ntiwari bwabe exactement umugambwe, ko twariko turarondera uburyo wokwemerwa ugakorera ku mugaragaro. Mu bihumbi 2013, mu mpera y'ibihumbi 2013 twavuye dufata umugambi, aho nshaka kuvuga twebwe nka komite executive, ko mu nyuma twarakoze urwego nyobozi rukwiye rw'abantu bashika nka 20. Mu nyuma twarafashe umugambi ukurungika Jeremy Minani kugira aje mu Burundi, agende yitegurire amatora ya 2015, kandi yongere, urabona mu mpera zo 2013 hari mu kwicumi umenga stavyibuka neza, umenga nyamba ari muri ibintu byo mu kwicumi Decembre, hari mu mpera z'2013 niho twamurungika mu Burundi kugira ngo yitegure kubijanye no kurondera kudepoza amadokima muri ministeri ya Interieur, mu bushikiranganje bujejwe kwemeza imigambwe. Hanyuma ikibazo nibaza rero yagize ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, ikibazo ndiko ndavuga twagize muri ubwo buryo, nibaza yuko Jeremy atavyagiyemo. Nibaza yuko yagize ibibazo byo kuronka agrema, ntayashoboye kuronka. Hanyuma 2014 yari mu Burundi, twariko turitegurira kuja mu matora y'ibihumbi 2015, ariko twarinze dushika mu gihe c'2015 vy'ukuri ataraduha feedback, ataratubwira yuko yadepoje amadokima muri ministere, mu bushikiranganje bw'intwaro hagati. Aho kuri ico harabaye ingorane kuri iyo mushinga ntahe Jeremy, ari naco gituma twe twabisubiriyemwo, turiko turasubira inyuma turaba ivyabaye. Tubona yuko umenga Jeremy nibaza yuko ivyo kurondera uruhusha gukorera yabigizemo ikibazo, ariko urumva turinda dushika mu 2015 atagrema turaronka. Hanyuma rero urumva byumvikana yuko tutaronse agrema, cyadufata umugambi kubera twategeza kuja mu matora. Iki kandi iki kintu nibaza ko abantu benshi batakizi, kubera twategeza kuja mu matora. Duca turavugana, urabona ubu buhinga bwarateye imbere, yari mu Burundi, twe ntitwari hafi, ariko harimo abandi bari mu rwego nyobozi bari mu Burundi.
hanyuma tuca tuvugana yuko twokeya bijya bita coalition, bijya bita zita ngo iki bijya bita coalition, tuca dukeya ico bita coalition RDB. Urumva ivyama coalition vyobe vyari vyemewe na murashobora kuja hamwe canke ukaba urumwe wacuba umukandida independent, mugabo twe twagize ikintu bita coalition RDB. Coalition RDB, coalition Rassemblement des Démocrates Burundi, ni ukuvuga twakira umuntu wese yitwa umudemokrate yaba uvuye mu yindi migambwe canke utari mu migambwe, tukaja tugira coalition bita RDB. Iyo rero niyo twatwaye muri seni kwandikisha, naho woja kuri site ya seni ya seni y'2015 RDB uzoyisangamo, usanga handitse coalition RDB. Iyo cadre rero ya coalition RDB niyo Jeremy Minani yagomba kwitozamo nk'umukandida w'umukuru w'igihugu ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Urumva yagumye ari RDB, nuko bimeze, ariko gushika ubu nta utahura yuko tutararonka ntuze uruhusha gukorera ku mugaragaro, ariko mugabo urumva twabadanije dukora kubera urabona ibintu ivyo nyuma yaho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azanye kandidatire yiza, ibintu vyaciye bicankana. Urabona ukuntu vyagenze gushika no munsi, n'iyindi migambo yari isanzwe ifise agrema, urabona ko nyinshi yarafuswe, iyindi irahagarikwa. Turiko turakorera rero muri iyo cadre nyene y'urudavagi rwa mu 2015, ariko byumvikana yuko dufise umugambi urahari, kandi twibaza yuko bazotwemerera, kuko ntaco tumasa twemerera igihe cose tuzobisaba. Ego, hariya kandi kabazo dufise, birumvikana yuko mutararonka uruhusha rwo gukorera mu Burundi, ariko kandi birumvikana yuko nimba hariho uruhande rumwe ruvuga yuko rurongoye umugambwe RDB, hakaba n'urundi ruvuga yuko nabwo nyine rusanzwe rurongoye umugambwe RDB, umugambwe tukaba tuzi yuko ari umwe, abantu bariko baratwumviriza barashobora kwibaza yuko vy'ukuri canke barashobora kumva yuko hoba hariho ingorane. Mwigeze kuvuga yuko urwo ruhande rundi rwagiye rurandika amakete menshi n'amatangazo menshi, eka na mwebwe nyene mwaragiye murandika amakete atari make n'amatangazo atari make, mbere ibyo bikaba byarashitse no mu runani Senarede, aho impande zose uko ari zibiri zisa nuko zasohoye amakete, Senarede irakira ayo makete. Hanyuma rero Senarede muri ico gihe hari ku itariki ya 25 mu kwezi k'umunani, Senarede yaciye isohora ingingo aho ivuga yuko yemeje ingingo zose uruhande rw'iwanyu rwafashe, uruhande ruvuga yuko mwebwe ari mwebwe murongoye umugambwe RDB, kandi bakavuga yuko bemeye yuko umuntu mushikirije azoserukira umugambwe wanyu muri Senarede bamwemeye. Hanyuma uvuye kuri ivyo, Senarede kandi kemera yuko uwahora arongoye umugambwe RDB atakiriwe arongoye uyo mugambwe. Ariko rero ugiye kubiraba ukaraba ku itariki ya 6 mu kwezi kw'icumi muri uyu mwaka nyene, umugwi Senarede hamwe n'iyindi migambwe itari mike yarandikiye umufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi. Mu ikete bandikiye uwo muhuza, umugambi umwe wese wagiye urashira igikumu kuri iryo kete. Hakaba rero umugambwe RDB, uwo mugambwe RDB igikumu cyashizweko ni igikumu c'uwo mwe muvuga yuko mwakuye mu burongozi murantunga bw'uwo mugambwe. None abariko baratwumviriza bakumva n'ibibazo biri mu mugambwe wanyu,
barashobora kwibaza bati mbega bishoboka gute yuko ku itariki 25 mu kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2018 urunani Senarede rwo kwemera yuko ari mwebwe murongoye umugambwe RDB, ariko inyuma y'amezi abiri gusa mu kwezi kw'icumi itariki 6 umugambwe muvuga yuko mwe murongoye ukandika ugashirako igikumu ku ikete Senarede yanditse, ariko ico gikumu kikaba c'umuntu mwebwe muvuga yuko mwakuye, kandi Senarede nayo nyine yemera yuko uwo muntu yavuye muri ayo mabanga. Mbega mwebwe ivyo mubihisiguriye? Murakoze cyane, murakoze kuri ivyo bibazo vyose. Ubwa mbere na mbere ni isiguro yoroshe cyane, irasanzwe gusa ku bantu batabizi. Ku bantu batabizi birumvikana ko harimo ibintu biri contradictoire, no vuga ko biri contradictoire, bitumvikana neza. Ariko reka ntangure ndababwire yuko nkuko mwavuze muti haba ku ruhande rw'iwacu twaranditse byinshi, haba no ku ruhande rwa Jeremy. Mu bisanzwe nta ruhande rwa Jeremy ruhari, ni Jeremy wenyene. Icyo nashaka kugipresiza kugira ngo abantu bamenye uko ibintu vyifashe. Ntituriko si ukuvuga ngo no kumuvuga nabi, ariko ukuri kurahari. Igihe twamukura twari dusanzwe urwego nyobozi rw'abantu bashika 200 bose. Uko twari kumwe niko tukiri kumwe, twamukuriye hamwe, kiretse abantu bashaka nka 2 babonye ivyo bibazo bimaze kujamo baciye bademisiona muri RDB, basabwa no kuva mu mugambwe RDB. Abo vraiment twavuze tuti mwebwe nta kibazo, mba banse kuja ku ruhande rw'abakura Jeremy, banka no kuja gushikira Jeremy. Baca bavuga bati twebwe umugambwe uri mu bibazo nk'ivyo twe turabivuyemo. Abo 2 bonyene nibo bademisionye, basaba nuko barandika n'amakete kandi turayafise, batanze imihoho. Abo bandi 18 bose bagize urwego nyobozi, ndetse n'abo 2 twarabasubirije mu nyuma, bose twari kumwe. Jeremy Minani gushika no munsi aracavuga ari umwe muzima, nta wundi muntu n'umwe afise yoba yari mu rwego nyobozi rwa kera canke rushasha, ntabo ndabona. Hama ikindi kandi ngoma kugenda buke ngenda nabereka ukuntu vyagenze. Tukisohora iyo communiqué de presse, iryo tangazo ryo gukura Jeremy Minani, twararirungikiye urwego Senarede, twararirungikiye urwego rwa directoire. Mu nyuma harafashe ingingo yo gukura Jeremy Minani mu mugambwe, ivyo bita exclusion, kubera yabandanije yiyitirira umugambwe kandi yaragiye ku ruhande kubijyanye n'ubuyobozi. Aho iyo mesure yo kumukura ya exclusion twarayirungikiye urwego nyobozi Senarede, n'ayandi makete menshi twandikiye Senarede tubasaba yuko boduha ikibanza muri directoire, cyo gusieja muri directoire, kubera Jeremy Minani ntakiroprezana, ntagiserukira inyungu z'umugambwe RDB. Hanyuma rero ivyo vyose twanditse Senarede muri directoire yayo, urumva comité exécutif yaradesize iravuga ngo kubera na jewe yaba Jeremy Minani twese twari muri comité exécutif ya Senarede. Muri Aziya serukira Senarede muri Aziya, Jeremy Minani ico gihe mu commissaire ajejwe vya droit de l'homme. Hanyuma twese twari muri comité exécutif. Hanyuma urumva ikibazo ca RDB kiraza muri comité exécutif ya Senarede. Hanyuma le comité exécutif ya Senarede inama yayo idesida yuko ifata ingingo yuko ico kibazo cyo gitwara muri directoire. Mu nama ya directoire yari yakurikira, kuko inama ya directoire kugira ibe
iba itegurwa n'inama ya komite executive y'urwego nshingwantwaro, nibaza ko ariko baguhita nshingwabikorwa. Hanyuma kuko muri senarede urwego rutwara senarede ni nka directoire, mugabo urumva umuntu arongora inama za directoire no kuvuga n'umurongozi n'umuyobozi wa senarede, c'est le président. Le président arongora inama ya komite executive, niwe yongera akarongora inama ya directoire. Hama rero ikibazo kigiye mu nama ya directoire, barakivugana ko Jeremy Minani jewe utwara icegera c'umukuru w'umugambwe niyo yari bari kumwe mu nama ya directoire, bari bamutumiye bavuga bati nuze usigura ibibazo vya RDB vy'ingene mwakwiye Jeremy Minani n'ingene mu musubiriza mugomba yuko asubirizwa mu kanama ka directoire. Ico gihe baciye batora bavuga bati ico kibazo nibaza ko kitoherera ngaha, ateka dutora abashingantahe batatu abaribo bagenda bumvirize uruhande ruvuga ko ari rwo rutwara umugambwe RDB ubu, hanyuma n'uyo Jeremy yakuwe. Abo bantu batatu bari bagizwe n'abashingantahe bakomeye cyane, bari bagizwe na sinzi ko ndabibuka, Ngendakumana yahora atende DFDD, honorable Ngendakumana sindamwibuka ndibagira irindi zina, yari igizwe n'uwitwa Alice. Uwo Alice yari icegera c'umukuru wa senarede, hanyuma na Ndegabasha na Pancras Cimpaye, bari abantu batatu. Hanyuma baca baraza baratwumviriza twebwe ku ruhande rwacu, baraduhamagara turavugana, twe turababwira tuti twebwe nta kibazo, twebwe turi turiteguye kuganira na Jeremy Minani, ari bikenewe byo turabademokrate, twebwe turabasonera. Hanyuma urumva twe ko tubemereye yuko turi prêt kuganira, bagiye kurondera Jeremy Minani abatera akagere, avuga ati jewe ikintu cyose mundondera ko kijanye na RDB ntihagire icyo muvuga, jewe ivyo nzimenyera. Urumva arabateye akagere, baragaruka baca bambarira bati twebwe rero ko ati Jeremy Minani yaduteye akagere, twe tuzotanga raporo mu nama ya directoire izokurikira, ati hanyuma muzoheza mumenye ibizokurikira. Mu nyuma z'amanama ya senarede aragorana, hacamwo ibibazo, harimo kutumvikana rimwe kandi niko vyama bimeze abantu n'abantu. Inama ziracaho zishika nka zitatu, mugabo harateba haraza inama ari rya mwabonye yavuye idesida yuko bakiriye, donc senarede yakiriye ingingo twafatiye Jeremy Minani, ari naho mwabonye rya kete ryasohotse yuko Jeremy Minani atagiserukira umugambwe RDB muri senarede. Iryo kete urumva n'ubu tacari kandi murabona yuko n'ubu dufise abanywanyi, RDB irafise abanywanyi muri komite executive, irafise n'abanywanyi no muri directoire. Reka tubaciremwo tuje kwijambo ku kibazo mwebwe mwosigura gute kubona senarede kuri zo tariki 25 mu kwezi k'umunani yemera ingingo mwebwe mwafashe zo kukura wahora arongoye uyu mugambwe, ariko mu kwezi kw'icumi no kuvuga inyuma y'amezi abiri senarede nyene yanditse ikete rigenda kumufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi, ikaca yemera yuko imbere y'umugambwe RDB haja ko igikumu
c'uwo muntu muvuga ko mwakuye kandi senarede nayo nyene yemeye yuko mwakuye mu burongozi bw'umugambwe. Ivyo bintu mwe mwumva mwobisigurira abantu bariko baradukurikirana gute? Mwumva bo bitahura gute kubona mwarakuye umuntu mu mabanga senarede ikavyemeza, ariko mu nyuma iyo senarede nyene yavyemeje ikacimuha ikibanza akaba ariwe asinya acanka ashira igikumu kwikete iyo senarede nyine uwo mugwi senarede wanditse. Mwumva abantu bo bitahura gute mu majambo make? Ego cyane. Niho mu bisanzwe niho nagiranze nari mpejeje ndiko ndababwira murabona yuko muri senarede twebwe mu burongozi bwa RDB dufise abantu muri komite executive ya senarede, dufise n'abantu muri directoire, turafise abakomiseri ni ukuvuga yuko Jeremy Minani atakiboneka mu rwego senarede. Reka rero ndababwire ibijanye n'ivyo muriko muravuga vyari rya kete ryanditswe rikarungikirwa umuhuza n'umufasha w'umuhuza. Abantu benshi ntibabizi mu bisanzwe, ntibazi rya kete ico risigura. Rya kete ryabonetse ko umukono wa Jeremy Minani nk'umurongozi wa RDB, ntibabizi, ntibazi iryo kete ingorane rifise, ntibazi ukuntu ryanditswe. Reka rero ndabibabwire mu majambo make ariko atomoye, kuko ndabona yuko umwanya utujana. Irya kete ntiryari ry'urwego senarede. Icambere nashaka ndababwire ko je ndi muri senarede guhera mu 2016, haheze imyaka 2 ndi mu rwego nshingwabikorwa rwa senarede, no kuvuga komite executive. Irya kete ntiryanditswe n'urunani senarede rurongowe irya kete hinge ndakubwire rero ukuntu ryaje. Igihe batora Dr. Jean Minani, igihe habaye amatora yo gutora uburongozi, ikiringo cari giheze ca Dr. Jean Minani nyene cari kirangiye. Hanyuma urumva amategeko ya senarede ntiyabuza ko Dr. Jean Minani asubira kwitoza. Hama rero arasubira kwitoza, aratsinda amatora. Ndiko ndabivuga amajambo make, aratsinda amatora. Yahiganwa n'umushinga ntahe bita tutotre, niko mutazira Leonidas Atungimana. Hanyuma rero abashaka yuko umushinga ntahe Leonidas Atungimana apasa kuba umurongozi wa senarede, ntibashimye yuko Dr. Jean Minani atowe nk'umukuru wa senarede, nk'umurongozi wa senarede atowe kandi kuko amatora narayakurikiranye byaciye mu muco. Noneho mwarabonye nuko no mu nyuma Leonidas Atungimana yasohoye ikete urwandiko akavuga yuko yemeye ko yatsinzwe, nko yemeye yuko amatora yaciye mu muco, atariko ntasanzwe ntiyemera uwatowe. Niko yavuze muri iryo kete. Naho ndabivuze nabi murambabarira, nshobora kuba koresha amajambo atariyo. Iryo kete rero ryandikiwe umuhuza, umufasha w'umuhuza akaronka kopi. Ryanditswe nande? Nico kibazo kihari. Iryo kete ryanditswe n'akagwi gatoyi k'abantu bitwa ngo bari muri directoire nivyo. Mugabo nashaka gupresiza mvuge yuko iryo kete ritari ry'urwego senarede, ryanditswe
n'abantu ivyo no kwita les individus bari muri directoire. Abo bantu sinzi ko nibaza ko iryo kete ushobora kuba urifise, uzosanga ryanditswe ngo abari mu rwego, abantu bari mu rwego nyobozi rwa senarede ariko directoire, ari naco gituma ubona haje umuntu umwe akapoza sinyatire yiwe. Abo bantu rero afite ndumva yuko abantu benshi batabizi. Abo bantu uti ni bande? Abo bantu bose uraje kubaraba kuri irya liste aho basinye kuri irya kete, ni ba bandi bashaka yuko Leonidas Hatungimana apasa, n'abantu batemera Dr Jean Minani yuko atogwa. Muri make n'abantu novuga nkoresheje mu ijambo nibaza yuko ntoba ndengeje, n'abantu donc qui se sont rebellés, kuko muri make donc mu mategeko abantu bagize directoire ntibashobora kwandika gusohora ikete kugira directoire yandike au nom du directoire mu izina rya directoire ya senarede. Umuntu wenyene afise uruhusha rwo gusinya kuri iryo kete ni president wa directoire, nawe ico gihe yari Dr Jean Minani. Amakete ya directoire yama yasohotse menshi, mugabo ategeza kuba ari amakete yemejwe n'urwego nyobozi rwa directoire. Rijya kete rero, rijya kete mwabonye ntiryemejwe n'urwego nyobozi rwa directoire. Ifoko ndabishimikirako kugira abantu bamenye uko byagenze. Rijya kete n'abantu, nukuvuga rero nimba ritemejwe n'umukuru wa directoire, akaba ari we mbere asanzwe arongoye n'urwego nshingwabikorwa rwa senarede, nukuvuga yuko iryo kete naho umuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza burifata bakaritabagura, urumva nta kamaro riba rifise. Sabwe turiko turabaza duti ko mushimikira ku ijambo rivuga yuko iryo kete ritashizwe ko igikumu n'usanzwe arongoye directoire, kandi akaba asanzwe arongoye inama nshingwabikorwa, akaba ari warongoye urunani senarede Dr Jean Minani, kubera atarusinye ko. Turashobora kuvuga rero yuko umuhuza hamwe n'umufasha w'umuhuza barashobora kurifata bakaritabagura bakarita, kuko urumva nta kamaro riba rifise mu majambo make. Mu bisanzwe nuko nyene umuntu wese uwo ari we wese, muri make umuntu uwo ari we wese ashobora kwandikira umuhuza, naho ataco uba urepresenta muri societe, ukandikira umuntu wese ushaka, na secrétaire wa Nations Unies ashobora kumwandikira ugasinya kizina ry'iwawe. Ariko rijya kete rujya rwandiko mwabonye ntirushobora guhabwa agaciro nk'ugwete rwa senarede, n'ugwete rw'aba individu. Ari nacyo gituma rwanditswe n'umuntu umwe, sinigwa ndamuvuga ko ndamuzi wagwanditse. Bijya rwandiko ndazi umuntu yagwanditse, rwanditswe n'umuntu umwe, sinokwirwa ndamuvuga ntibikenewe, aca akoregita amasignature. We yari akeneye yuko aronka abantu benshi bashobora kurusinyako kugira rugire agaciro. Ari naco gituma kubera Jeremy Minani yarashigikiye yuko, urumva ari mu bantu nibaza yuko ntiyarashigikiye yuko Dr Jean Minani atogwa, yari mu bashigikiye Leonidas Hatungimana. Uyo muntu rero yanditse ubwo gwete
rujya rwandiko yaciye akoregita amasignature yabo bose bari bashigikiye yuko Hatungimana Leonidas apasa. Nuko rero ntuzeye signature ya Jeremy Binani mwayibonye ko, ariko twaravyiyamirije turabandikira turababwira yuko ubwo gwete banditse kiretse yuko atanagaciro rugira, urumva nta n'agaciro rwari rufise kuko rwari gwete rw'abantu batafite n'ububasha. Mugabo nk'aba individu barashobora kuja hamwe bakandika uwo bashaka, mugabo rya gwete ntigwari urunani senarede, ntigwari urunani rwa directoire, kuko ikete reka ndabisubiremo, ugwete urwandiko rw'urunani directoire nta muri bajya bose nta numwe azana signature. Wenyine afise uruhusha rwo gusinya ni president wa senarede canke porte parole wa senarede canke le secrétaire exécutif wa senarede. Nuko ibintu vyifashe mu mategeko musa. Reka tubandanye ikiganiro cacu, mbona amasaha atujanye. Turangiza ku bibazo bibiri. Ikibazo ca mbere kigiye kurangiriza ikiganiro ni ikibazo cyo kumenya umuntu agiye gusoma amatangazo mwagiye murandika muvuga yuko mukuye uwahoze arongoye umugambwe, mwamwagiriza ibyo mwe mwise ubunyonyezi canke ukunyuruza uburyo bw'umugambwe canke amafaranga. Hariho mbere n'igitigiri ic'amafaranga mwashize ko mwavuze yuko ico gitigiri ic'amafaranga nukuvuga amadolari y'abanyamerika nimba tutihenze ni ibihumbi bishika ku 240, aho mwavuga yuko mutazi aho yarengeye. Ikibazo ca mbere tubabaza kuri iki niki, mbega mwe musanzwe muvuga yuko murongoye umugambwe uyu munsi, ayo mafaranga muba muzi ukuntu yabonetse? Nimba mubizi muba mwarayabonye canke muba mwarabonye igipapuro kimwe bita sheke mu rurimi rw'igifaransa, muba warabonye sheke yanditswe ko ayo mafaranga? Mbega ko muvuga yuko umugambi wanyu utari bwemererwe cyangwa utaremererwa mu Burundi, none ayo mafaranga yoba yagiye hehe? Iko tuzi yuko mumaze kwemererwa niho muca muronka uburenganzira bwo kugurura ikonti muri banki kugira ngo mushobore kuza muracishamo amafaranga. Ibibazo rero nibyo. Ikibazo ca mbere muri iyi ngingo ni ikibazo cyo kumenya mbega ayo mafaranga muvuga yabonetse gute. Ikibazo ca kabiri, mwebwe ubwanyu mwarayabonye canke mwarabonye igipapuro citwa sheke cerekana ayo mafaranga ko muyaronse? Reka mwicire ibyo bibazo hanyuma tuce tuja ku kibazo ca nyuma. Murakoze cyane, murakoze kuri ico kibazo. Urumva abantu benshi tumaze gusohora rujya rwandiko tugashiramo ibirego byose twarega Jeremy Minani, kandi vyari ibirego byinshi, ntiyari amafaranga gusa. Amafaranga cari kimwe kiza nk'ikintu giteye isoni mu bisanzwe ku murongozi yitwa Karongoye umugambwe uharanira umugambwe w'abanyuzwe na demokrasi. Kandi uravye ukuntu twaje n'ibitugenga, dufise amateka kuri uravye ibintu Jeremy yagira, utosora kwibaza yuko ari umukuru w'umugambwe RDB. Amafaranga ni kimwe, ariko ibijanye n'uburongozi bwa RDB arico nibaza yuko catumye n'ayo mafaranga ayanyuruza vyaje nk'ivyiyongera. Iyo aba ari amafaranga coco twari kuvugana tukanayamuhebera no kuyamuhebera, yaba twarabona yuko ariko araza vy'ukuri nk'umuyobozi nk'umurongozi ariko afise ahantu ariko aradushikana, amafaranga twari kumuhebera. Ariko kubera ico kibazo kimbaje, kandi abantu benshi mbona ari icumenga bavuze cyane, urabona ibintu vy'amafaranga ko vyama
ibintu by'amafaranga vyama bifise ingorane, vyama bitera ingorane. Reka ndakubwire mu bisanzwe yuko twebwe ukuntu twariko twakora mu bintu vyo kwiziganirana, kandi nibaza yuko muri ibi bintu turimo avec iyi système de communication yateye imbere mu isi, abantu benshi usanga bavugana. Urabona n'ubu kiganiro ukuntu turiko turagikora, usanga abantu bavugana bagakora ibintu ama projet gigantesque batari kumwe, batabonana, bagakora ivyo bita video calls. Jeremy rero ico gihe ari muri Canada, jewe naba muri Korea y'Epfo, twarakomunika neza cane, twakora za Skype, turi kuri video, turiko turavugana igihe cose. Hanyuma arambarira ati je naronse abantu bashika nka batatu, abakenguza amateka bashika nka batatu, ati baba demokrate, kuko urumva twari twaronse n'abandi badufasha kubaka umugambwe, duha amategeko, twari dufise abantu b'abagenzi b'umugambwe kameme, umugambwe w'abademokrate. Hanyuma rero arambarira ati naronse abantu, arabambarira, arambwira abantu batatu b'abakenguza amateka umugambwe w'abademokrate kuri President Obama. Ambara ati batwemereye yuko bashobora kudufasha tugashinga umugambwe, hanyuma tukaja no muri ibi vy'amatora ya 2015. Ati hanyuma gutyo nabwira nturumva wewe rero babandanye bishobotse uje guhura nabo, uje kubaraba muri Etats-Unis, ugende muri office muvugane. Urumva Jeremy Minani rero aca muri Etats-Unis, aja muri Etats-Unis kubaraba, turanavugana mbere ari muri Etats-Unis. Arambarira ko babonanye, arambarira ko bamwemereye, ico gihe baramwemerera yuko bazogira campagne, bazogira bijya bayita fundraising, byo gukorekta amafaranga donc pour compte ya RDB, kugira ngo ubwa mbere na mbere RDB ironke agrema ishobore gukora ibitegeza gukora mu Burundi bijya bita implantation du parti. Ati hanyuma 2015 naho duce twitegurira amatora, ko twebwe twari convaincu, twaremezwa yuko uravye politike y'iwacu, uravye strategie twari dufise, kandi uravye nuko twebwe modorde twavuga tuti umuntu atagira amaraso mu ntoke. Kandi vy'ukuri niko twari nta numwe muri twebwe yaravise ikintu kimwe yiyagiriza kahise k'igihugu. Urumva twari tumeze neza. Ayo mafaranga rero sinobivuga amadetaye yose ngo ndayamare ukuntu vyagenze. Twe dushaka mu mpera y'ibihumbi 2013 dushaka kumenya no kugira ngo abariko baratwumviriza bumve vy'ukuri ibintu vyabaye, bamenye ukuri kw'ibintu, kuko abarundi turakunda guhishanya ibintu kandi ugasanga nivyo bizana ingorane. Nkuko mwe muravuga yuko mwamukuye kuko yakoresheje amafaranga nabi canke yoba yarayanyuruje, ariko rero sico conyene ni vyinshi. Ego ni vyinshi. Sico conyene ni vyinshi bituma twamukuye. Ego ico ni kimwe twebwe twabonye. Ico ni kimwe mu bindi. Ego ico ni kimwe twafatiye kugira ngo tubabaze twumve vy'ukuri niba mwe mwarabonye ayo mafaranga canke gusa muba mwaravyumvise ayo babwira uko vyoba vyaragenze. Nivyo dushaka ko abantu bariko baradukurikirana bashobore kumva, bamenye ukuri kwavyo ukuntu kumeze. Guduga rero kwijambo, none mwe mwarabonye amafaranga, urabona ko jewe yuko amafaranga yabonetse. Ego reka ndakubwira ukuntu vyagenze. Urabona jewe igihugu narimo, Jeremy igihugu yarimo, igihe bagomba kudepoza tranche ya mbere, igice ca mbere c'ayo mafaranga. Urumva yari $240,000 yose hamwe. Igice ca mbere bashaka kudepoza yari $12,000, ibihumbi $240 vy'amadolari. Igice ca mbere bashaka kuduha
imbere y'uko Jeremy Minani aja mu Burundi yari ibihumbi 120 vy'amadolari, 12,000 dollars, ibihumbi 12 vy'amadolari, 12,000 dollars. Ico gice igihe bagomba kukidepoza, Jeremy Minani yarambariye, ndafise vyose, message ndayafise, ibintu vyinshi, ama records ndabifise. Yarambariye ati wewe rero, ati kuri muri Korea, ati sinzi amategeko agenga amabanki yo muri Korea, ati wewe nivyaba bikunda uguruze compte bancaire, ati ngaho baca bayadepoza iwawe, ati je ko ndi president, urumva, ati je ko ndi president kandi ari jewe na ya negotier, ati nivyo bavyiza badepoje iwanje, ati urumva haba harimo plus de transparence, biba bigaragara bayadepoje ku wundi muntu, amambre du comité exécutif, ati hanyuma urabona ukuntu dukora, bari babizi ukuntu dukora, bari bazi yuko zitari abantu bari hamwe kugira umwe wese asinye ku kintu, ibintu nk'ivyo. Umva jewe numva umenga ariko arambarira ibintu bizima, ndavuga nti umva ndiyumvira, ndavuga nti ino ndashobora gucreya konti nta kibazo, shobora gushirako ayo mafaranga ashobora kujako nta ngorane, nta kibuza yuko yojako. Mugabo mu nyuma ndiyumvira, ndavuga nti basha, nti uyu mugabo je numva ari umuntu muzima, umuntu yumvira yuko amahera yava muri Etats-Unis, wari muri Canada amahera akigwa aragenda urwo rugendo rwose, kubera ko je ntumureka kugira ngo amahera aje kuri konte yiwe, urumva, kuko kugira ngo ayo mahera aje kuri konte batwegizija yuko turonka abakosinyatere batatu, abakosinyatere batatu. Urumva aravuga ati wewe rero curondera abantu bashika nka batatu ngaho, ati babanywanyi bacu, ati bace bagukosinya, donc iyo konte mu ikontrole muri abantu batatu. Ati jewe nanje naho ndetse nka akabaje ndayakira, jewe nkandondera abantu batatu kuko ino muri Canada ndabafise. Namubwira nti wewe rero, wewe ikoze nuko ari buzoja mu Burundi, wewe yakira amahera kazima tuyazi, hanyuma urondera abantu batatu donc bagufasha kugera iyo konti. Urumva hamwe n'ubundi muntu muri abo batatu b'abademokrate, urumva nabo nyene bategeza kugira access kuri iyo konti, bategeza kumenya uko bimeze. Basi urumva acambwira ati sawa, ati kumpaye itegeko, hama nuwahora ikindi ndokongera ko nuwari gera c'umukuru w'umugambwe kuri Jeremy, ariwe wubu ari cegera c'umukuru w'umugambwe kuri jewe, inyuma yuko Jeremy yakuwe. Izo nkuru zose yarazifise. Jeremy yaramubwira amahera ari kuri konte, Jeremy amaze gutaha mu Burundi. Mu nyuma reka mvuge ngire ko Jeremy amaze gutaha mu Burundi nko mu bihumbi 2015, abo bantu bararungitse ayo mafaranga yarasigaye, ayo yandi 12,000 dollars yarasigaye, kugira ngo urumva twari twamaze kwemegwa, iyo coalition RDB yari yamaze kwemegwa, Jeremy Minani yari yamaze kuyandikisha muri CENI, umva vyari vyaraheze, umva yarasigaye ari umukandida presidentiel, vyari vyaheze, yasa nuwa yari yarishe amahera ya candidature. Hanyuma twariko turasigara turondera abantu twari twamaze gukorekta abashinga amateka, na cane cane bo mu ntara ya Bubanza. Mu ntara ya Bubanza niho twari twaronse benshi, niho bari bakwiye. Urumva vyari vyaheze, baca barashirako ico gice kindi ca kabiri. Ibintu vyo kuvuga ngo wewe uri muri Korea ayo mahera warayakontrola, ntayo nashobora gukontrola, ntivyanashoboka. Gusa twaguma tumenya la gestion yayo kuva naho Jeremy Minani ahunze akava mu Burundi akaja kuba muri Allemagne, n'ahenda abantu ngo yaciye aja muri Uganda canke yaciye aja muri Kenya. Yabanje kurungika umuryango wiwe muri 2015, hanyuma aca bimaze gucankana ivya manifestation, aca arahojwanya umuryango we muri Allemagne. Gushika ico gihe twagumye tuvugana, avuga yuko ya mahera uko ari kose atigeze yakoresha.
amahera ari kuri konte ahari ati igihe cyose dufise projet dushobora gukora turumva tuzovugane turabe ivyo dushobora gukora ati igihe cyose tuzoyakoresha tuzotegeza kubanza kwandikira bajya abantu bayaduhaye baduha uruhusha ati kuko bayaduhereye ntuze intumbero bayaduhayemo yari campagne electorale campagne aturumva kugira tuyakoreshe mu yindi ntumbero tuteza kubanza kubasaba uruhusha gushika mu mwaka wa 2017 twari tukivugana mu manama yose ya komite executive nta muntu n'umwe wo muri komite executive atarazi ayo mahera ari kuri konti ya Jeremy Minani gushika rero gushika nko mu nama ya nyuma ndiko ndarangiza gushika nko mu nama ya nyuma yo mu 2017 aho twaje rero tuvuga tuti muri komite executive turavugana tuti bagabo aya mafaranga ari kuri konti y'umuntu umwe kirite agira reka muri iyi nama tuvugane tumusabe Jeremy aya mahera ayashire kuri konti y'umugambwe turaba ukuntu dushobora kugura konti y'umugambwe quelque part dans le monde ku buryo aya mahera aja muri gestion iri transparente hanyuma kugira ngo nejo adashobora kugira ingorane turaba abantu bashobora kuyagera ko twari dufise umugestionnaire ujejwe ibigega muri RDB nta kazi yari afise yategeza kugera ayo mafaranga muri iyo nama Jeremy Minani ashara twiyamiriza atubwira yuko ngo aya mahera ngo yafashe umugambi ngo kuyasubiza ngo banyeneyo ngo yaramaze kuyasubiza baba kenguza amateka batatu bayarondera ngo c'est fini ngo urumva mu campagne imigambo ngo nshobora gukora mu Burundi ngo vyaraheze ngo narasubije turamaze tuti wewe urashobora gusubiza amafaranga ata muntu n'umwe muri komite executive ubajije na jewe ndi secrétaire général ntashobora kumbaza na vice président ton vice président ntashobora kumubaza ukamubwira uti bagabo nimuze dusubiza amafaranga y'abandi kuko ndabona yuko azava dupfirako aravuga ngo sinashobora kubabaza ngo ntivyari bikenewe turamubwira tuti ikibazo caje cyo ingene cyo catumye d'ailleurs komite executive fata umugambi yuko mususpenda bamubajije bati umva hariho nka secrétaire général adjoint yaba muri Canada aravuga ati twebwe le système de gestion des banques ngaha ati iri transparent vraiment biri clair aturungitse amafaranga bashaka kukwereka ingene yarungitswe n'ingene yashitse ati vyose ati dusavye Jeremy Minani atwereke ingane mafaranga yayarungitse agashika kuri banyeneyo ati ivyo n'amapapi ati naho yo kwa kumurungikira niba yarabitaye canke atakibifise Jeremy Minani acha twiyamiriza niyo nama ntiyaheze aca arikuramwo ngo acaragenda muri iyo minsi nyene aca ari deconnecta mu bintu byose arava no muri groupe ya comité executif aragenda urumva mu nyuma rero usigara turi intozeye intama zitagira umutware hama mu nyuma le vice président aca ariyorganiza avuga ati jewe rero ko mfise uruhusha gutuma kinama mu gihe president atari hari jewe ngira ndabigire ati uko ndabona yuko tutagira umutware twese twiyorganize basi aca dutumako vice président aca dutumako ari naho hace havaho ingingo zibiri ingingo ya mbere yo gususpenda Jeremy Minani kubukuru mu mugamba hanyuma baca barashiraho inzego zishasha nuko ibintu vyifashe tugira amahoro ariko dusubiye inyuma gatoya mbega mushobora gusigura gute kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 canke na 4 na 5 gushika mu bihumbi 2017 dufate kuva mu bihumbi 2015 gushika ibihumbi 2017 ayo mafaranga yarasohotse yaragiye no mu ikonti yiwe nkuko muvuga yuko hari abantu batatu bategerezwa gusinya kugira ngo ayo mafaranga aboneke none mwe musigura gute yuko
urwego nshingwabikorwa, abantu bose bakora mu rwego nshingwabikorwa bose uko bangana, icegera c'umukuru w'umugambwe, umunyamabanga mukuru canke ntayegayezwa, umubitsi canke uwujejwe ivy'ubutunzi, musigura gute yuko abo bose uko bangana nta n'umwe yigeze abona igipapuro na kimwe canke ngo arinde asaba basi igipapuro ati duhe ibipapuro tubike mu bubiko bwacu ku bijyanye n'ayo mafaranga? wowe bisigura gute? byo biba ari ibintu by'amajambo gusa yababwira ati amafaranga arahari, nta gipapuro mwe mwamusaba namwe ngo murabe ibyo ari byo? mu bisanzwe nk'uko natangiye ndabikubwira, hajya muri ibi bintu ibyo bita les organisations associatives, ibintu byo kujya hamwe mugakora ibyiyumviro, hatabaye ukwizigiranirana ibintu byose babipfuye, nta hamwe mushobora gushika. urumva nibaza yuko iyo dutangura gusaba impapuro ngo duhe impapuro ngo girane, nibaza ko byari gushika n'izo mpapuro ntaziduhe, canke ugasanga biragaragaye yuko tutakimwizigiye. mugabo twebwe kubera ubwa mbere nari aho ndi le vice president yari muri Hollande, urumva ntitwari hafi ku buryo dushobora kuvuga ngo zana impapuro cyangwa gira uku n'uku, ariko urumva wewe twaramwizigiye, twakoresheje byo kwizigiranirana, vraiment bijya bita trust, kwizigiranirana turamwizigira. mugabo ikindi gikomeye cyane nibaza ko cyatuma tumwizigira, yaratubwira ivyo ariko arakora, yaraduha raporo imeze neza, akatubwira ati amafaranga ubu gushika ubu ndiko ndakoresha amafaranga yiwanje nagize nabitse kubijanye n'iki gikorwa, ati amafaranga ajanye na kampanye nayo ndakorakora. urumva rero yuko umuntu toreka kumwizigira nawe hewe, kiretse yuko abantu nyene byo kwizigiranirana ubu muri iyi si y'uno munsi bitakibaho. kame kwizigirana kurahari, naho bakuvye amafaranga. je ndemera yuko naho bakuvye amafaranga je nshobora kukwizigira, hanyuma gushika ku isegonde ya nyuma unyeretse yuko utakimwizigirwa. nuko twabigenjeje vraiment. urumva iyumvire gushika mu 2017 twese atubwira yuko amafaranga abitswe neza kuri konte iri protege, kuri konte igiri. urumva nta cyatuma dutangura kwikanga ngo ibi nibi. none twamubona nk'umurideri, tukavuga tuti ni umuntu muzima, umuntu abaye muzima mu byo gutwara igihugu. byumvikana yuko umuntu ariko aritegurira kuja kugera amamiliyaridi n'amamiliyaridi ya budget nationale y'igihugu. byumvikana ntiyoja kwiba amadolari nk'ayo, amafaranga make cyane. reka rero turangize ikiganiro n'akabazo ka nyuma, muduhe inyishu mu majambo make cyane aba kuko twarengeje umwanya. haraciye igihe izo ngorane zivugwa mu mugambwe wanyu, murumva kuva mu mwaka w'2017, ariko gushika ubu uwo babaza ati mbega abanywanyi b'umugambwe RDB haba ku mpande zose mwibaza yuko babiyumvira ko iki mwebwe indongozi z'uwo mugambwe ku mpande zose uko ari zibiri? icyo ni ikibazo cya mbere. ikibazo rero kindi aricyo cya nyuma nico kumenya ijambo mwebwe mwobatekerera kugira ngo basubire kugarura agatima n'irihe? ibibazo sinavyumvise neza, murambabarira. nibaza ko habaye ingorane mu buhinga. mushaka kumbarira muri make, sinavyumvise neza kwera. muri make ikibazo cya mbere tubaza ni cyo kumenya abanywanyi b'umugambwe RDB ku mpande zose uko ari zibiri,
ego mbega mwibaza yuko baba babiyumvira kwiki babonye ukuntu haciye igihe kirekire iyo migwi uko ari ibiri y'uburongozi itaja hamwe ngo itorere umuti ibibazo biri mu mugambwe. Ikibazo ca nyuma rero nico kumenya akajambo mwebwe mwoterera kugira ngo abo banywanyi b'umugambwe wanyu bashobore kugira kandi agatima ko kugira ngo basubire kugira icizere ku burongozi bwose uko ari bubiri. Murakoze kuri ico kibazo. Icambere nagomba gukosora, nashaka gukosora nta RDB zibiri ziriho. Ico ni cambere. Nta nzego zibiri zitwara RDB zihari. Hari urwego ruzwi, urwego nyobozi ruzwi n'amategeko agenga RDB ariko turunguye. N'umuntu umwe rudende yitwa Jeremy Minani yakuwe mu makondisiyo akurikije amategeko atugenga, atemeye gukurwa, haguma atera igere, niko nobivuga. Hari umuntu yakuwe yitwa Jeremy aguma atera igere, mugabo hariho urwego rutwara umugambwe, abanyagihugu bose, abanywanyi bose, baba bari mu Burundi baba bari hanze, bayoboka. Niko rwego twebwe dutwaye, niko rwego rugizwe na komite executive yakuye Jeremy Minani. Nuko bimeze rero, aho nashaka kubanza gutanga umuco kuri ico cy'abantu bavuga ngo hariho ngo RDB ngo ya Jeremy Minani ngo na RDB y'abandi y'abagize urwego rwamukuye. Oya, hari umuntu yitwa Jeremy Minani agomba kwiyitirira ibintu aragitwara, n'urwego rero utwara RDB mu mategeko. Ikibazo rero canyu noshika ko abanywanyi bose ba RDB barakurikiranye ibibazo vya RDB, kuko igihe twamukura, igihe yakugwa Jeremy Minani, yakuwe abanywanyi bamaze kumenya ingorane za Jeremy Minani, kuko nta komite executive ikorana n'abanywanyi. Urumva no kuvuga yuko twaravuga ibibazo bihari, nta muntu umwe tarabizi. Ibyo habona, urumva bikagaragara, byumvikana yuko abanywanyi bose baramenye ivyabaye. Urumva umunywanyi wese yarashobora kwipozisiona uko ashatse, mugabo nta munywanyi n'umwe gushika no munsi tuzi kuri kote ya Jeremy Minani, nta n'umwe, haba no kuri Facebook, haba no muri vy'amarezo sosiyo, nta muntu umwe turabona avuga yuko ngo ari umunywanyi, ntawe turabona. Hanyuma akajambo ashoboye kumushikiriza abo banywanyi, urumva vyumvikana yuko abanywanyi bwa mbere barayobotse uburongozi buhari, ariko ico twobashikiriza nuko gushika no munsi borema, twebwe tuzobandanya hamwe n'abo turi kumwe mu rwego nyobozi, duharanira gushira mu ngiro ivyo RDB iharanira, na cane cane kubaka intwaro ishimikiye ku ma principe ya demokrasi. Ni vyinshi nibaza yuko dufise vyiza, nibaza yuko nko mu nyandiko ho ni gitangaza dushoboye kuronka akaryo kubishira mu ngiro. Abanywanyi babonye nibabona Jeremy Minani atangaje kuri Facebook ngo n'umukuru w'umugambwe, cyangwa akaja ku kinyamakuru iki niki camuhaye ijambo, akumva ngo n'umukuru w'umugambwe, ivyo baramaze kubimenyera. Noneho nta nico bibabwira, mugabo kameme gushika muri uno mwanya twabahumuriza,
twabwira yuko turi byose turiko turabikurikirana kandi umugambwe RDB uzobandanya utera imbere nk'uko twavyifuje nk'uko twabishize mu ngiro tukiwushinga. Urumva rero nuko ikintu kameme nagira mvuge narabonye nibaza ko tutoheza ntashikirije naho ataco bambajije. Jeremy Minani araheruka kuvuga yuko muri make araheruka kuvuga yuko ngo ntitwari tuzinanye ngo twabonaniye ngo kuri WhatsApp atari kuri Facebook. Nta gitangaje ko tutabanira kuri Facebook. Sinzi igitangaje ngaho, nabonye arivyo avuga, sinzi aho nabonye ariko arabivugira. Umugambwe ikintu yabeshe vraiment ngomba kubeshuza, yavuze yuko ngo jewe ngo naje ngo nk'uwinjira ngo muri mu mugambwe ngo RDB. Ico nibaza yuko ata muntu yokibwira mu bo twatanguranye, kuko barazi ingene twatanguye nka benshi barabizi bo muri komite executive. Nobabwira yuko ni jewe ubwanje atavye kuvuga ngo ndiko ndishigikira, ni jewe na propose n'izina Rassemblement des Démocrates Burundi. Urumva ibijanye n'amapolitike menshi twavyandika turi kumwe, umwe akandika text undi akedita. Ibintu vyinshi no site web ya RDB ukuntu yubatswe twayubatse ivyiyumviro tubishira hamwe, design ya site web byose twari kumwe. Numa ibintu byo kujya kubesha abanyagihugu avuga yuko ngo je ngo naje nk'uwinjira, nawe ko naje nk'uwinjira nkaba umusecrétaire général, nawe akaba le président, aranyereka lettre de nomination. Urumva no kuvuga yuko haje umuntu mushasha akinjira muri comité executive, uramuha lettre de nomination. Jewe aranyereka lettre de nomination yampaye natashaje kuyandika. Mugabo urumva niyazagata hamwe nta abandi bose uhereye kuri vice président, c'est vrai, umva kubera twari tumaze kubaka twara Jeremy. Uhereye kuri vice président kubera twari dufise uyo nabonye nta nomination afise. Mugabo mu vice président ubu dufise arafise nomination kubera yaje haiza akanya gatoyi tumaze gutanga, kandi nabonye yarimwo vraiment yari muri comité executive, ariko mu nyuma umu vice président twari dufise amaze ayandi mabanga hamara aratanga imihoho, mugaguma ari umunywanyi wa RDB. Donc uwo wundi rero amaze kwinjira yaje kuri nomination. Donc vyumvikana yuko jewe ntiyanomye, kandi nanje sinamunomye kuba president. Umva turi bimwe bita les cofondateurs, bijya bita les cofondateurs w'umugambwe. Mugabo urumva wewe acabesha ngo je ngo naje nk'uwinjira. Nuko turabashimiye rero umushingantahe Melchiade ku kanya mwaduhaye kugira ngo mushobore gusigurira abakurikirana ibiganiro byacu ku bijanye n'ingorane zivugwa yuko zuba ziri mu mugambwe muvuga mwebwe yuko murongoye. Turabashimiye kandi murakoze cyane. Turashimiye Kabaza Web TV yatwiyumviye ko ikadutumira kugira ngo abanywanyi abarundi bamenye uko byagenze, kugira ngo dushikaho tugeze. By'ukuri Jeremy Minani naba mvuga nti Jeremy Minani nta bubasha afise bwo kritika Pierre Nkurunziza canke gukritika ubundi muri dere uwo ari we wese, kuko nawe nyene afise ibibazo nk'ivyabo bandi bafise. Urumva nibaza yuko kameme twebwe tuzogerageza tukarongora uwo mugambwe mu buryo buciye mu mategeko, kandi mu buryo butagira kugawa. Yego, kubera urumva
tuvuga tuti dufise uwo twagiriza Jeremy ko twamukuye, urumva natwe tuciye tuja muri iyo ntumbero, murumva yuko ibintu zomera nabi. Mwakoze cyane, turabashimiye rwose. Ego turabashimiye kandi inshuti n'ama bagenzi rero umuriko muradukurikiranira ikibiraho kuri YouTube, turabashimiye hamwe no kuri Twitter. Tukazusubira rero ku munsi wa gatandatu uza isaha 2 zo mu gitondo amasaha y'Ubujumbura nkuko musanzwe mubimenyereye, mukaba muri kumwe nanje Irere nkuko umwama muri kumwe nanje imisi yose ya gatandatu. Naho ku gatandatu rero tuzosubira, mugire ibihe byiza, murakoze.